twibukanye ko kwisuzuma bifasha mu gukomeza gushimangira gukorera mu muco, gukinga ingorane, amakosa, guteza imbere icungengwa ry'amafaranga leta iduha ngo dukoreshe, bigatuma hakomezwa ukongerereza umwimbu, guteza imbere intwaro nziza bishikana urwego rw'inama nkenguzamateka duhurikiyemwo ku bwizigirwa. Duhiriwe duhishije kuko izi nyigisho zifatiye kwigenzurwa rikozwe na bene urwego canke ababa barashikirijwe uburyo n'ibikoresho bonyene ubwabo. Uko kwirimbura kwama gukurikirwa n'impanuro zo guhindura inyifato mu gihe bigaragaye ko haroyemwo agatotsi mw'ikoreshwa ry'amafaranga canke ry'ibikoresho, bigatuma umuntu azitira ataronderwa. Banyakubahwa bakenguzamateka, batumire bahire. Inama nkenguzamateka mu bikorwa ijejwe harimwo ukugenzura ibikorwa vya leta. Mu nkundire ndabibarize, mbega none twoja kugenzura ibikorwa vy'abandi ivy'iwacu bidatumbereye? Abanamba twoba duhendanye. Twihere ko mu gutanga akarorero keza ko kubungabunga amatungo n'ibikoresho vyaho turangurira imirimo ya misi yose, n'akare basogokuru barayamaze bati ntawe utanga ico adafise. Igituma urwego rw'inama nkenguzamateka harashizweho umugwi ujejwe gufasha abagize ibiro by'urwo rwego gusuzuma ibiruberamwo, nuko twifuza gukorera mu muco, haba mu itunganywa ry'ibikorwa vy'intwaro n'ibikoresho n'uburyo bwose duhabwa. Abakurambere barayamaze bati nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba. Turateye intege uwo mugwi kugira ugume utuba hafi mu gutanga icegeranyo ku mwanya wategekanijwe n'amategeko, mbere uze uraducira agace ku ngingo zofatwa mu gukebura no gushira ku rutonde rwiza ibikorwa vyotuma ibisata vyose bikora neza.